So Diamond yaravuze ati hapa Tanzania tuko na bahati. Muziki ukiutoa unavuka, unaenda Burundi, unaenda Rwanda, Uganda. Lakini kuna nchi kama Burundi bakitoa nyimba ivuki. Lije jambo maze kubyumva nka Mukombozi aho waruri waciwe baziki biyumvira iki. Nice kintu twakora nk'abarundi kugira ibyo bavuga irevre n'ivyo. Jeje jambo maze kubyumva na nshimira Imana sana. Ya naryohewe sana. Sana kubera Loki warachenjinze kenshi umushatsi si nk'izosi niryo uri kaseritamera ariko umushatsi uramera nakuye ko kwanza hazu uwundi ariko uramaze kushikugahura n'abantu bakakubwira ati Mukombozi warahinduye look mwenga wacyuhinduka ukuntu like ariko arabambwiye uti ni benshi bambwiye ko naberewe sana nkivuga ati bwa wundi gembegwa na vyose kubera iki sinari ndakizeye yego ariko tunisawa sinibaza yuko mfise amaribori mu mutwe abarundi twarahingura amasuka kuva ubukoroni bubaye nta murundi yasubiye gukora isuka gushika nuno munsi Mana ndasabizo ngira ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye ivy'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi ayeyo uno museka tuvuga ati Mukombozi yaro byinshi tusaba tumumenyereye ko ariho byinshi tubona tukabibona nk'imboneka rimwe nguyo Mukombozi arasimbiye ku rubuga adupostingira umwana mwiza cyane umwana w'inzobe umukobwa mwiza cyane uragerageza kutwereka yuko niho mpagaze imeze gute Mukombozi wa yaronsa hagarara canke ni bya bindi nyene by'abasana avuga ati je ndiko ndabikora kome nyene ndaba abantu ico bavuga ndabe nyene ubusotozi bw'abantu Mukombozi kuri no mwanya rafisa hagaze baje kweri ndumugabo w'umuntu atarabaho umukeri ndumugabo w'umuntu atarabaho umukeri twarahingura amasuka kuva ubukoroni bubaye nta murundi yasubiye gukora isuka gushika nuno munsi Mana ndasabizo ngira ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye ivy'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi ayeyo Yes, abakunzi ba Star TV nkuko mubibona mu bwa Star TV twamaze kuronka umutumire adasanzwe ni Mukombozi Lucifer ayeyo andika kuri YouTube channel yiwe. My name is Starboy, the number one presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Right now turi kumwe na Mukombozi bavuga ati fasha warafashije twese turi ngaho kubera twafashijwe. Uno mutipe cyo ndamukundira yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye nakuze ndamwumva aduhereza ama hit song aduha indirimbo ziza kuduhanura ziza kudihindura mu mitima yiwacu. Kuno munsi indirimbo yaragiye hagaragara yise Afrika ko kera ngo twaracura amasuka. Uno munsi vyagiye sinzi kandi ubuturi hamye ruvaye nditanga n'amahera wala. Karibu sana Mukombozi. Asante sana. Igihe kirekire tudakorana ariko uno munsi twasubiye guhura. Ni gihe cy'Imana tu. Umeze neza ariko. Ni bien sana. Ndabona na Loki. Warachenjinze kenshi umushatsi si nk'izosi niryo uri kaseritamera ariko umushatsi uramera nakuye ko kwanza hazu uwundi ariko uramaze kushikugahura n'abantu bakakubwira ati Mukombozi warahinduye look mwenga wacyuhinduka ukuntu like ariko arabambwiye uti ni benshi bambwiye ko naberewe sana nkivuga ati bwa wundi gembegwa na vyose kubera iki sinari ndakizeye yego ariko tunisawa sinibaza yuko mfise amaribori mu mutwe ari abantu bafise amaribori mu mutwe sinzi ariko gusa hari abantu bavuga uti nkashira ku rupara amabanga mwamwe kandi hari n'abantu batambara impuzu ngufi kubera amaribori bose umuntu aravuga uti kandi igikuru no kwimenya uzuri inyoni guruka uzuri imbwa iruka sasa wewe kuraba umaze kwimenya uravuga uti giye banako
ko ndi kamanda sinogenda muri basket nzo ndi gutakaza umwanya kiho rero kabisigira abandi. Tukiri kuri kamanda numwe mu bantu novuga Mukombozi atarava mu gihugu cy'u Burundi agakubitira hanze y'igihugu, numwe mu bantu bari hagufi ya Mukombozi cyane kamanda sana. Akuje abantu bibaza ati kamanda bari manager wa Mukombozi kuno musi ariko ntitubabona cyane muri kumwe cyane. Ya kandi bana turapanga kunyene programme ziga ariko tuvugana sana toya sana ni impano kuva kera nagiye no gukora concert ngeza akanyosha kwa vyisi kamanda ategeza kumusanga kwanza twakoranye byinshi sana tuwangu sana. Okay, ni Mukombozi salala Victoria sempre umwana w'imakamba ariko ibikorwa bikorera hose kwisi yose ndibaza. Oya ni nuze ni Ndikatuvuge ko ari kwisi yose kubera ko ibikorwa byawe biraja ahatandukanye. Ni mbuto y'isi ariko gusa yakuriye makamba. Ariko yari yaje kubwisi nateza guserukira makamba to. Kuno musabazi umuziki wo mu gihugu cy'u Burundi uvuze Mukombozi ategezwa kumumenya yabo mu diaspora yagiye kera ategezwa kumenya Mukombozi. Hari umunsi tugera gukora concert, hari concert aba diaspora uravuga ati twe baraturondereye amanuzenya amapasiporo amavisa kugira tuje gukora concert hanze byaranse. Ndetse wanavuze ko ari waronse concert mu gihugu cyo hanze ariko byaranse. Bimeze gute? Byarabandanije cyane twe twaronse twe kugenda hamwe na mutima hari mu kwa gatanu ko muri festival yari muri Amerika ariko nyene biragorana ibintu byose tubifise tugiye kuri nuze kuri ambassade biragorana hari ibintu bimwe atugeza kuba dufise so twaragiye no muri ministeri twabivuganye nibaza yuko bariko barakorera ko bizogenda neza tu next time. Okay, kuri no musi reka tuje ku ndirimbo Afrika. Indirimbo Afrika ugerageje kuraba imaze ikiringo cy'ukwezi ariko kuri no musi ko turabona wasoye Afrika ushira ko Swahili mu Giswahili wayikuzana Afrika mu Giswahili ubwa mbere yaririmbye mu Kirundi ariko no musi wayituzanira mu rurimi rw'Igiswahili. Nuko tu nani fuyo ujya n'ubutumwa kandi ubutumwa utuma buva mu ijuru kubera umva Imana yavuye mu ijuru cya kuri Toma Imana ica ku mwana wari we wese wayo nawe ari Imana icyakobwa umenye so burya butumwa sasa umwe wese arabufise ubutumwa bw'Imana umwe wese arabufise bawumurimo haba hageze gusa humukangura nko kumwakiriza so niyo mpamvu cyasanga kumbe ubutumwa abantu bose bifuza kumva bose bibarimwo kwa hari n'abarundi bazi Igiswahili bambwiye uti bana uko bisiga Igiswahili abatanzania ndazi kurabonye bokanguka tugakanguka East Africa nzima sasa maze gusohoka ubu nabo bansagiye Icyongereza so vuba ndabatupagi Icyongereza kaisa ya uradushiraho Icyongereza twagerero gapera mu Giswahili rero Mungu naomba unifanye mfafanuzi ulofafanuliwa na ufafanuzi ulofafanuliwa ambavyo ufafanuzi ulofafanuliwa na ufafanuzi. Nilizaliwa enzi za kifo cha Thomas Sankara akazaliwa ndani yangu akaniita Thomas Sankara. Rest in peace Mama Sankara, rest in peace Papa Sankara. Ni mtoto wa hamu aliyekuja kuvusha Afrika ni tamu kunasababisha uchungu Afrika baada kusonga mbele yenye na kuwa tu yeyo. Okay, bari gweza gire cyane reka tuvuga ati wait and see kubana twumva Icyongereza turindiriza mu Cyongereza nayo Icyongereza hizo birenze man bado si shaka ko ndaikuita iki underground chindimi Icyongereza zo kwita kumva kabisa this Africa must change things gonna be right yes reka tuvuga ati ino ndirimbo Afrika ni indirimbo ugerageje kuraba ziza ndirimbo tuvuga ati indirimbo zibihe ni indirimbo novuga yuko wanditse hariho message uri kuratanga kanaka ni indirimbo wanditse wifuza nka Mukombozi ati iyi ndirimbo ndashaka kugera kuri rino rwego indirimbo kuvaho yisohoreye haraho Mukombozi yo imaze kumukurika mushira handi cyangwa ubutumwa watanze urabona yuko harabo umaze gushikira nuko icyo yakoze yarakanguye ni warasinziriye kubwa Mukombozi narumvise yuko hari kandi kanovera karapu kingiye sasa kamwe twari twarabuze so kandi kindi nacyo maze kuronka imaze kunyingiza menshi kurusha nayo
nayo konsere nari gukora nka zitanu so amaze kwinjiza menshi kubera imaze kumuza n'abantu bakomakomeye sana ntari niteze ko tuzonabonana bashobora no kunampamagara bambwira uti ijya ndimbo narondeye Numero yawe kumva umuntu ari hayi ati ndirimbo iri ya mbere kaguti indirimbo mwana irigisha kabisa jewe kabisa nk'umuntu mukuru akomeye cyane ariko kwera indirimbo irarenze kabisa so imaze kutuma mbona n'abantu benshi n'unyene mvuye mu mubonano araho ahantu akomeye naho nyene so neza yuko ari amateka ari cyubahiro kiyongeye ko kandi indirimbo urabona benshi baravuga neza kwiyera indirimbo ari uwambwiye yuko uyu munsi ari tweko tuvugana mbwira yuko ni indirimbo y'imyaka 100 yaheze n'imyaka 200 izoza yani imyaka 100 yaheze ibyo imyaka 100 yaheze ngo ravyumvamwo n'igi imyaka 200 azoza uravyumva so urumva ko umuntu abe yamaze kumushika ku mutima ku rwego yo abadukurikirana kuri Star TV babona yuko ino ndirimbo hari ahandi hano igeze itaragera reka tubasabe babikore ni Mukombozi n'umwana w'igihugu ino ndirimbo irakwiye gushika no kwa Nyene cyubahiro ndazi iyi ni indirimbo vraiment iryoshe unagerageje kuraba indirimbo kuno yatanguye Nyene cyubahiro no yavuze yego ariko mu rurimi rw'Iswahili yagumye avuga mu Kirundi nego kunyene tu kubera ijambo nirihinduka igihinduka ni insiguro sasa hajya hefu niyo mpamvu video yayo hefu ari insiguro ariko ijambo nishobora kurihindura sigura yuko mu Giswahili bavuze ati reka president aguma avuga mu Kirundi ijiwe kubera n'abatanzania barakwiye kumenya ari abatanzania bazi Kirundi none nk'umuha arabizi cyangwa umuhangaza cyangwa abahaya bari byo bumva muri iryo jambo sometimes ijambo rikomeye n'utazi indimi yarikanga neza na neza Mukombozi ugerageje kuraba indirimbo wandika n'ukuntu ziririmba n'ubutumwa baburimwo wavuga ati Mukombozi ku ntebe y'ishuri yari umwana aciye ubwenge cyane ku ishuri ko byari bimeze ari umwana uciye ubwenge cyane canke apare y'ishuri na vie privée dusanzwe tubayemwe biratandukanye kuri Mukombozi ku ishuri icyo nakunda naragitoramwo sana icyo ntakunda nacyo ntakunda tu ugerageje ku ishuri no muri vie privée ukuntu bayeho kuko umuntu aravuga ati ishuri mfise ubwenge bwinshi cyane ariko muri vie privée ndumuhatari je mfise doctora y'ubuzima bwo mwisite tonto mu ishuri mfise diplome ariko mu isite mfise doctora y'ubuzima bwo mwisite so no mwisite ndi sawa sana ubuzima tu sociale kubana n'abantu uko tu ndamaze no kubikubona ko na cyane ukiri mu gihugu ca Uganda twarabonye wikore imifuko y'isi bamwe bati ubuzima Mukombozi bwananiranye batazi yuko yifitiye doctora y'ubuzima bwo mu isite ni gupambana n'icabo abana b'abantu kenshi abana b'abantu bari yibesha tu bivanye n'iki benshi ari ubuzima bashaka kubamwo kandi batawufise jewe none reka ndakubaza ikintu kimwe hari Dar es Salaam hajya hari Dar es Salaam numero wanje nyene mutoyi yari karubaka inzu yamaze guhera bagira bashiye kwisima hari ukuntu bashira mu bwondo mu nzu bashira mu bwondo indani kwanza bagatsindagira sasa araho umukozi amahera asomba umunsi umwe bwa kabiri cyaracomoka uwa kabiri aramujya amahera ndamubwira iti bana sasa ni satani shaka gutwaza umwanya utangiye gutwara muri polisi gutwara umwanya kandi hagezeho wimuka upanze uteka jewe ejo nzoza jewe icyo uzokora tu nanu ngenzoza ndabikore ndiremeke genda bitware maka ndahujuje none kubera iki sinkora kazi none kahise none jewe kandi none aho ubuzima bwogorana kagira ingufu yo guheka rujya rufuko wowe cyo uvuga ati jereka ndazikorera ibyo byerekana amagara meza mba nifitiye ubona kubyimba nkakujya kandi je urabona muzima nani mbaye Dar es Salaam nta kazi nakora na just music tu kwa Kids studio so hari sometimes narakeneye sport sajena muri sport ngo nta ushobora gutera rujya ronto ubuzima bugoye bisigura ko abafise ingufu ubuzima bugoye none ugifise amagara ubuzima niki samagara meza none nkifise amagara basi nawo bwogorana hagira amagara yo kurondera amahera niba bugoye gute niba bugoye so ugerageje kuraba indirimbo za Mukombozi ni indirimbo usanga zifise amatitre ngiye Bujumbura waruvuye Nyanzarake featuring Shan Queen waruvuye imeze gute nubwo ubutumwa washatse gutanga ngiye Bujumbura tuduwote ku muntu atarumva ino ndirimbo neza na neza ubutumwa buyirimo kwera ko ari umuntu ashobora kumviriza indirimbo niyumviriza ubutumwa buri mu ndirimbo oro mwebwe muratuzana indirimbo
rap bujyanye cyo gituma avuga ati abarapere bubahwe iyo batuzana indirimbo ziza kutwigisha ukibujumbura nafashe urugendo rw'umuntu avuye ruguru Nyanzarake ko rubwa mbere nkishitse nta concert nakoze mu gisagara nakorera ruguru gusa kubera nari nkishitsi mu Burundi sinari nkishitsi Bujumbura ubwa mbere naje kubwo Burundi sanari nkiri mu Burundi muhira ruguru hanyuma ncafata urugendo go mu muji nkavuga uti sasa kangende kurondera ubuzima nafashe ubuzima bw'umu underground nyene nagiye kurondera life yagitanguye ariko afise ikizere ko bigiye guhinduka so Okay. Uno museka tuvuga ati Mukombozi yaro byinshi tusaba tumumenyereye ko ariho byinshi tubona tukabibona nk'imboneka rimwe. Nguyo Mukombozi arasimbiye ku rubuga adupostingira umwana mwiza cyane. Umwana w'inzobe. Umukobwa mwiza cyane. Uragerageza kutwereka yuko niho mpagaze. Imeze gute? Mukombozi yo yaronse ahagarara cyane ni bya bindi nyene by'abasana avuga ati je ndiko ndabikora kome nyene ndaba abantu icyo bavuga. Ndabe nyene ubusotozi bw'abantu. Mukombozi kuno mwanya rafisa ahagaze. Ebaje kweri ndumugabo w'umuntu atarabaho umuceri ndumugabo w'umuntu atarabaho umuceri bisigura yuko vuba vuba ushobora kuduha umuceri ijya n'umugore wanje ariko nturajya umuceri nico washatse gusigura yani so abana b'abantu maka babonye fete niho babona yuko ariko saje mparura kwanza imitima yacu iri connect sana aho turindira nigishika imiceri ujya ni Mukombozi ne mu jamake ngo kabisa bisigura ko vuba apfa dushobora kuronka umuceri n'uyu munsi uje ujya none ngira ngo ndeka none bibaza ko nateka muga genda teka umaze kuvuga ati uri umugabo w'umuntu ariko utaraduha umuceri sindabaha muri rusange ariko we uje ujya ubwawe bisigura ko umuceri w'abantu bose niwo tutarabona muri rusange w'abantu bazobakeneye w'abantu benshi igitigi ni kinini ugasanga icyo bisabije nini ndakisumira uko biri kose tuvuga ati umaze gutwara ubushimwe bwinshi butandukanye zaba muri Isanganiro Award umaze gutwara agashimwe n'ahandi umaze gutwara ubushimwe bwinshi butandukanye kuri no munsi ari n'agashimwe ko muri Japan natoye ka International Youth Fellowship ku inspire abajene cyane mu Burundi 2013 ako gose n'agashimwe waronse ariko muri no minsi ubushimwe ntiko turabubona kuri Mukombozi cyane kintu kimwe ikintu cyose n'umwanya abana b'abantu muriruka sana kubera mugenda tagahunda niyo mpamvu ubona yuko ushitsi Bujumbura zocitunga uwo munsi nyene kubera hari abatunzi no icyo ukora cyambe na mbere jewe kwanza je gahunda yanje namamparura gatatu yuko ubwa mbere ushitse ahantu baharura rimwe kabiri gatatu ukaca wiruka ubu niwo mwaka wa mbere nategerezwa gukora amateka mwame kwanza cyambe na mbere nibaza yuko ari jewe umuntu yagiye atanumwe muherekeje aza kwakigwa n'abantu benshi hakurya cyane gose wagiye atamuna guherekeje amateka hanyuma ikindi nacyo jewe no bandi umurapere yoba yarakoze habaye collabo y'umwaka muri rap itarigere baba mu Burundi I think kuva ngenda nkanagaruka nzi ko ari collabo ya hip hop yabaye nka kimwe ku kindi hit so I think ari ibintu bimwe matiza kubona yuko hari dushimwe tuva ku bana b'abantu ariko hari dushimwe tuva mu mitima yanyu namwe none ntuzi ko ari yo rap ya mbere yoba yararyoye cyane man urarenze none ubu Africa si yo rap ya mbere yoba yandiswe cyane abasani ho wambara n'amarori mwijoro we no kumurango umuyambaye ubu Africa niyo rap ya mbere ikunzwe cyane of course ubu niyo muziki wa hip hop na president ngo arayumviriza amataso neza cyane yagiye biri uko so I think none ibyo yose sudushimwe petetera abashimira abashimira ni bamwe batajya muri media petetera abamashira aba competition ngo bagiye kunshimira kubera nka best collab ya hip hop nushobora kuyisimba na best right composer song Africa nushobora kuyisimba ego no museka tuvuga ati hariho show nigeze kubona kandi kindi nacyo ni kuri show nyene kandi nacyo ni jewe no muri byazungurutse akubita concert province imwe kandi hose province zose je ndazi kumaze kuzijamo kandi n'ubu ntushobora gukora show intara zose bareke kuruza abantu bategerezwa kuza umwana w'Imana ijambo ry'Imana niricyuya guys je amari ndirimbo naririmba ntivyamvamwo kubera kwanza jewe uravye sinsome ibitabo jewe sinumviza amakuru
je nkuru yanjye ransanga muhira ariko nabumvise amakuru je nshaka kunsanga ndiko ivyo bintu uvuga uririmba ni ibintu biza biva mu mutwe ari inkuru duhura nayo ariko je simba ngo buri munsi ngo sanga buri munsi nageza kumviza amakuru inkuru yanjye rankurikira irankurikira itarigwawe ntigukunda none ibintu byose uzobimenya wewe uzokuzuza umutwe musho wa siku ibintu ngombwa bizokwa nka kwinjira kubera diske diri yuzuye ugasanga ibintu ngombwa byanse kwinjira so nuko je tumbona yuko amateka ari menshi reka tugwanira umuziki w'iwacu na cyane biciye kuri mwebwe novuga yuko mwakoze kuva kera ndetse gushika no munsi mko murakora hari show nigeze kubona iriko aba hip hop abantu basanzwe baririmba umudo wa rap harimo Mukombozi ba Fabirove n'abandi ijya show yarigamije iki hari show nigeze kubona cover iriko abantu baririmba rap gusa ndibaza ko yaheze yabaye iyo mukini nindo yana hantu bakunda kugira nunze bakunda kugira karaoke ya hip hop mu Kirundo so yarigamije iki ni juste kwerekana ko hip hop isho kuba ikintu iyo abantu bacyumva cyane barakitwararika cyane niyo mpamvu bise zihari so hip hop twavuze uti no niyo zaraboneka hip hop wa Page Patrick bavuga uti niyo zaraboneka hip hop juste ku munsi umwe uyu munsi hip hop ikaboneka ejo ntiboneke ariko tugiye twagira karaoke chaque vendredi abantu yo bajam indogondongo ni bien ça ntiyabe gusa muri concert et tout maze kuvuga kuri muri Jendi maze gukora byinshi bitandukanye na cyane muri hip hop watanguriye benshi abariko baravuga no munsi nibaza yuko wababereye ni babandi baje bavuga ati Mukombozi ariko arakora neza reka nakwe dukore so hariho ibintu bibiri ngira ndakubaze kugira turabe yuko hari cyo twokora so Diamond yaravuze ati hapa Tanzania tuko na bahati muziki ukiutoa unavuka unaenda Burundi unaenda Rwanda Uganda lakini kuna nchi kama Burundi bakitoa nyimba ivuki umomo rije jambo maze kuryumva nka Mukombozi aho waruri waciwe baziki biyumvira iki nice kintu twokora nk'abarunzi kugira ivyo bavuga irevre n'ivyo jeje jambo maze kuryumva na censhima Imana sana naryohewe sana kubera naciye mvuga uti wow kumbe cya kintu Imana yakunda kumbwira yuko mfise igikorwa kinini ya cyane kubwo Burundi bwa bundi nivyo hari igihe wibaza ko ari wewe wibagije kumbe Imana ikazicisha kwa Diamond ikakwereka neza wewe ntacyo ufise Imana ikakubwira we ntuyibuka ko je nakubwiye mwananje negera sana ndakujabure ikanje kwa Diamond mwe ntacyo mufise so na araho utaragera ari gihe wikwigira yuko uri umubosi kumbe urakenye sana araba kumbe achaza umubosi akaza kubwira ati wewe ukaraba kweri kandi akakubwira uti wewe no mu Rwanda ntibakuzi mu babosi no mu nabaza ababosi mu Rwanda ntibaguhamagara muri East Africa ntibaguhamagara no mu nabaza ababosi ariko naho ukakivuga uti ego kandi nivyo mugabo naho biruko je kweri ntari nama nimwe ndajyayo no wankukuri no sivyo twamaduhamagagwa kweri atari zazindi zakishikagishikaji tu nyene ukabona neza ariko atari wa undagena nkubwira concert nkawe Nuko ngo ni groupe ya WhatsApp nyene mwakubitiye ko murahamagarana wiwanyu abarundi babaraho sasa je nibaza yuko na umaze kumenya ikibazo inyishubira korohera kwirondera umaze kugira inyota y'amazi nuzokumva ko amazi amota ufise inyota y'amazi ukaburi mu bugaragwa uzokumva ko amazi amota uzoyinukira uzomenya yuko ravino kandi uzoyaronka so I think ubuko yatweretse neza je nenda bizi kwa kweri yuko naho turagera kandi ariko nkabona neza yuko 2023 tegeza kugenda kwisi ya sana kuno munsi bariko baravuga ati umuziki w'abanyarwanda uri kuraza mu Burundi yo bari strategy bo bariko barakoresha abanyarwanda kugira umuziki wabo wumvikane mu Burundi na cyane mu gukora amakorabo n'abarundi kuko amakorabo y'abarundi n'abanyarwanda ariko arasoka ni menshi cyane bisigura yuko abanyarwanda bafashe indi strategy yo gukora amakorabo menshi no mu Burundi kugira baronke ukuntu bazoronka okazi yo kuza mu gihugu cyacu Burundi na cyane gukora ama concert wowe ubibona gute na cyane ko ari n'amajambo ariko baraterana ugiye kuri DJ Paulin Wifuza mwishura like nkuko biboneka ko hari bariko baterana amajambo bivanye bamwe bavuga ati tugwanira umuziki wacu ayo makorabo cyangwa ugafata link umuntu hariya uriko uramusupportinga or twebwe ntibariko baradusupportinga naho bizotugeza twebwe abarundi je nibaza yuko nibitwigishe n'umutima mubi
indirimbo nziza tuzoyakira kuko nisinayigira turazakira kandi bo tutigeze twiyunga nabo nk'igihugu kimwe cya Rwanda Burundi. Nibaza yuko turabe eske igituma indirimbo zabo zinjirino nitwigisha n'abajournaliste kutavuza indirimbo amna uvuga gusaba kore hit niniya kubera iyo dushiriyemo hit niniya yo muri Nigeria nuko urushaka n'abarundi bari ngaha bigire ikintu hit dandaza ni byiza none tuzobaho none tutumviriza hit z'abandi bagabo nuko kwikunda nuzokwiga umuziki guma wiga so ni igikuru ikibi ariko naho nyene akavuga uti none shaho bazo kwita hit amasaha 28 abarizo ziwabo tu none twebwe turirimba je nibaza yuko hit zo hanze tiza kuba nke cyane kuko indirimbo kenshi zijabuka hanze zamaziba ari nke kwisi nzima ariko mu gihugu ndani abari nyinshi sasa abajournaliste gucanke n'aba DJ ntibagire yuko nazazindi zisanzwe za hariya bazigire yuko mengo nizo zigezweho bafate izo nke zigezweho tuzumviriza ni bien ariko muri ico gihe mu zindi ziwacu none ugira ngo basi dufate nk'indirimbo 10 zo mu Rwanda aho nshize ku bwinshi bavuze ati izi ni hit mu Burundi ziri 10 sawa aho nshize mu bwinshi ufata none mu DJ ari muri club wavuze indirimbo 10 zonyene aravuza n'izindi naye mavuza nk'indirimbo shikana 30 amasangahe kandi indirimbo imwe ari gimaro nk'umunota umwe akaba yikwiyemo bisigura yuko indirimbo 60 isaha yiwe akubita indirimbo shika 60 none bagabo izi 10 z'abanyarwanda nizo zotuma twe tutamenyekana ahubwo nuyu atagira balance muri zijya 10 atavuga uti reka ngerageze 30 zibe zo mu Burundi hanyuma 10 nimba izo mu Rwanda ndabe Tanzania ndabe Nigeria ngende no hanze ya Afrika mvange muri izo zindi 30 bagasangira u Rwanda niki ibintu byo genda neza je nibaza yuko ni juste kubikwana ikintu n'umutima ariko ikindi nacyo nyene kuba abantu babwirana yuko uyadakora ikintu ukeburana birageze aho abantu batanguye kuva baravugana inyishu igiye kuboneka haja kutavugana umwe wese aguma yike ku wundi ko ari we mubi ariko ubu ni sawa biko biragenda neza ikindi nacyo ni tu je nibaza yuko no gukora collab n'abahariya igituma tutacabuka turabe kwanza kubera iki indirimbo zawe zihitinga ngaha cyambe na mbere hari uburyo birakenewe mu bintu byose usho impano ni nkifi irazi koga ariko niyo koga kwipave kabisa womengo ntizi koga witaye mu ipave womengo ntizi koga ariko witaye mu mazi ibanira kwereka so natwe turabuza amazi niyo ye bwa buryo turafise impano ariko bwa buryo kugira ngo dukore ya sound nyene twavuga uti ndakoze indirimbo ngaha mu Burundi reka ndayirunke muri Amerika bagire mastering ni kintu cya $100 $200 na mahera make cyane canke million muri Uganda bakabikora million y'amagande nka $300 ni make cyane mu gihe mubona uburyo asasa muri ico gihe turaba ibituma tutaronka ubwo buryo n'ivyaye tukavuga uti aha hariho kwanza hariho ibintu nka bitatu navugira ko itegeko kwanza riviye hejuru urabona nk'amakampani menshi ngaha nimva mahanga izo siza amatelefone nyinshi nimva mahanga nibaza yo mu Burundi bariyo na mobetu nkuko sasa izi zindi tukaba tukazobrija yuko mtuza guterera mu mico se baririmbye tu mu mico mu mico y'u Burundi mugatera sasa mwaje abanyamico mukaraba sasa hari umuntu yiruka aratuma Burundi gushika kure abantu babumenya uyu muntu ifoko bafise kontranga nk'u Francine kuba dafise na kontranga birateye isoni z'amatelefone nibiki yateye isoni sana niyo ari obligatoire akaza kavuga ati bana abaririmbyi amafoto mu pancarte niki abana b'u Burundi bafite isura ariko abo bari kusanga benshi tutabazi je nibaza yuko ibi byose bigatuma umuntu aronka bwa buryo akaza $300 akazirungika hanze byoroshe ariko ubu gutanga $300 uziho gipanze nyine inzu arigiye yoca uca wicuza ukiyumva none ya $300 nayitangiye iki inzu kwanza ngahe harageze ko ndiha kugira stress ariko hageze igihe ibintu by'inzu kujya utakivyumvira ubukene ni bubi ukicyumvira ukuntu uzoryama ukuntu uzojya ubugikenye sana saje nibaza yuko tuve kwanza hajya tube muri level yo kuva mu boro
ntubaboro basi tuba bakene tuvuze turakenye indege turakenye amamodoka kazi ariko turafise amamodoka kuyaronga n'isimpo turakenye inzu tubatse ariko inzu zo gupanga turaziriha simplement Okay, mu gusozera twagiye ninda yawe ndabi kubera kumbwira ninda yawe uzi kintu ndabizi sheri wanje uranyibukije ikintu ewa uranyibukije ikintu nuko yani ubu turavugana ndirimbo sinzi abantu benshi baguma bayisaba sana kandi uranyibukije ikintu yuko itariki 12 muri uko 12 ngiye kubaha ninda yawe kweri kandi na video yayo pego kabisa kubera sheri waje sinzi abantu benshi yadirimbira ryoshe baye ndagenda no muri commentaire ngumva umuntu kakaririmbo kaninda yawe karasohoka imvira none indirimbo babaye hije tarakagaragara imvira harakantu ndabizi sheri wanje ninda yawe none tubikore gute ninda yawe ko ari we wabitumye kuki waje kundamutsa wenyene kandi hakanye ninda yawe ninda yawe kubivuga cyane ninda yawe ko ari we wabitumye kuki waje kundamutsa wambaye miliyoni uri cyukiri kibaju sante soft akabiri sibarafu korusha nka biscuit ubuzima bwanjye n'ikirato tukombara buri munsi ubuzima bwanjye n'igikapu tukinisha basket Mukombozi thank you so much. Thank you sir. Wakoze kuduhereza umwana na mwakoze Imana iguhezagire cyane ona gahunda ewa tutumire mu mashow umwaka uriko urarangira nta show ziraba officiel kuri Mukombozi ziriho kandi ubu abo mu Rwanda nabo nyene bitegure December zo bandi hiyo se gahunda nyinshi n'amafilme ziratugiye gukora yo so it's a big thing guys nigihe uyu mwaka Rakozi bari guhezagire uzokwa muduhereza umwanya nkuko bikora Imana iguhezagire wafashe umwanya wawe na official respect papa Imana iguhezagire grace thank you so much. I'm Starboy, the number one presenter, last man presenter. I like to support everybody. Dushigikira muri gwa rukundo n'indirimbo Africa, indirimbo iri ku rubuga rwa Mukombozi. Tuje kuyishigikira ama views igeze ko nimba utarashira ko views. Ujye umuntu arekura views 3. Genda uyongere ku izindi views kugira zibe nyinshi. Tubananye gushigikira abarundi biwacu. Imana ibahezegire cyane. Thank you so much.